muri kino gihe imiryango myinshi iri mu kaga gashishana. Mu by'ukuri hari ibintu bikomeye tumaze kubabwira, harimwo ibigezweho, ibi navyo n'akaga. Abavyeyi bavyara ariko nabo badafise uburere, ibi navyo n'akaga. Kuvyara ariko ukareresha, ibi navyo n'akaga. Kubura inyigisho z'ivyiyobokamana zitanguriye mu bwana, ibi navyo n'akaga. Ni naco abavyeyi b'iki gihe bazozira, aho usanga ibibi bitaha mu ngo zabo ariko bakabura imbaraga zo kubikumira. Kurera ni ukubwira uwurera ngo mera nkanje. Turabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana, mukunda gukurikirana ibiganiro by'abagorozi. Muri kano kanya uwo muri kumwe ni Moses Ngendakumana. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana nkuko dusanzwe tubikora. Rero mbere yuko tugira ico tuvuga, reka tubanze twiragize Imana dusenge. Habwa icubahiro Data ugira neza, wakoze kuturinda no kutuzigama mbere gushika amasaha turi bazima. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turagusabye twivangemo kugira ngo tuvuge ibyawe bibere nibikwiriye, byo tumushigwa hejuru, byo tuma abari kudutega amatwi hirya na kure babasha gufashwa, kandi twese bikazodukomeza ndetse bikatwiteguza kugaruka kwawe. Ibyo tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero nkuko twabibabwiye, ku mazina nayo ni Moses Ngendakumana. Muri kano kanya rero reka dufatikanirize hamwe twigana ijambo ry'Imana ritubwira riti uburezi bw'igihe cya none. Iri ni ijambo rikomeye cyane, buri muntu wese ari kudutega amatwi asabwa gukurikirana, bitewe nuko igihe tugezemwo ari igihe cya nyuma, kandi tukaba tubona uburezi bwa kino gihe mu miryango myinshi bumaze guta icyerekezo Imana yari yarashimye ko bugira ko. Na cyane cyane iyo dusomye muri Bibiliya tubona imwe mu miryango yabayeho, ariko turavuga umuryango umwe w'umugabo bitwa Aburahamu. Aburahamu yabayeho mu gihe ciwe afise umuryango, ariko iyo dusomye mu byanditswe byera bitwereka yuko Aburahamu urugo rwiwe yaruyoboza amategeko y'Imana, kandi abamukomotseho bose bayoborwa n'amategeko Aburahamu yari yarasizeho. Ariko na cyane cyane ko abantu bose Aburahamu yaratunze yabatoza kubaha Imana. Nico kintu gikuru cyari gikomeye mu rugo kwa Aburahamu. Hanyuma uwundi nawe twovuga muri Bibiliya ni umuvyeyi bitwa Yokebedi yareze Mose. Uyu muvyeyi ngo akimara kwiyumvira yuko azotandukana n'umwana wiwe akaja kuregwa n'abapagani, ngo yagerageje uburyo bwose yamuha uburezi buzotuma igihugu yaragiye kujamwo azokomeza kugendera uburezi yahawe na nyina, na cyane cyane mu myaka 40 yose yamaze ubwo burezi yarabugendeye. Ubwo yanse kwitwa umwana w'umwami, ariko akemera Imana y'ubwoko bwe aribwo Bisirayeli. Ibi bikaba byaratumye Mose abicitegererezo. Imana imurevye imubonamwo umugabo akomeye. Ubwo igihe cyagiye kugera, Imana iranamutoranya imugira umuyobozi, cyangwa se umuyobozi w'ubwoko bwa Bisirayeli. Rero ayo mateka kumburese abenshi murayazi, ariko aho tugiye kwibanda cyane ni iri jambo uburezi. Uburezi muri kino gihe cyacu tubona yuko ibintu byamaze kuyangara, byarononekaye. Abavyeyi benshi ntabwo bacita ku burezi, kandi ubu burezi burimwe akaga. Mu gihe kiri imbere, mu myaka nk'itanu canke se 10 iri imbere, harakaga ku bana bose bariko baravuka muri kino gihe, ndetse n'abavutse mu gihe gishize. Abo bose iyo ubitegereje ubona ata kazoza kabo kazima bafise, ubona ataco bashobora kuzomarira igihugu ndetse n'ishengero ndetse n'abantu muri rusangi. Mu gitabo mfise hano ni gitabo bitwa Temperance canke se kwirinda, haranditse ngo uruvyiruko rwa none ruhishura uko ahazoza hazoba hameze. Iyo umuntu yitegereje uruvyiruko rwa kino gihe canke se
abana ba kino gihe rimwe na rimwe bihita bikwereka ishusho yuko ejo hazoba hameze, na cane mu gihugu, mw'ishengero ndetse no muri societe muri rusangi. Hano haranditse ngo uruvyiruko rw'iki gihe ruduhishurira neza uko umuryango mugari w'ejo hazoza uzoba umeze. Uruvyiruko rw'iki gihe ruduhishurira neza uko umuryango wagutse w'ejo hazoba hameze. Rero abari kudutega amatwi mwese aho muherereye, iyo mwitegereje ku burere bw'abana b'iki gihe uhita ubona neza uko ejo canke hirya y'ejo abantu bazoba bateye. Rero niyo mpamvu ku bavyeyi na cane mu vyumve cane n'abitegura kuba abavyeyi, hepfo haranditse ngo mbese iyo tugwitegereje twiringira iki mu minsi izoza. Mbese iyo twitegereje uruvyiruko rw'iki gihe twiringira iki, tubona iki mu minsi iri imbere, aho abenshi ugiye kubareba ubona ko bahisemwo inzira itariyo. Niyo mpamvu iyi ngingo y'uburezi irakwiye kwitabwaho kandi gahabwa agaciro, na cane ko iyo dusomye mu bitabo nko mu gitabo bitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, ku bakunda gusoma ni cigwa ca 18 ahanditse hatubwira ngo Imana izohamagaza abavyeyi ibashire mu rubanza, ibabaze inshingano zabo bihaye kuvyarira mw'isi. Rero kuvyara ni vyiza kandi umwana ni ingabire iva ku Mana, ariko buri muvyeyi wese asabwa kumenya akanazirikana ko uwo yavyaye asabwa kumuha uburere, nk'uko Salomo yabigarutseho mu gitabo c'Imigani 22 ku murongo waho wa 6, aho yanditse aravuga ngo tuzi umwana indero akwiye kwamana azorinda asaza atarayivamwo. Tuzi umwana indero akwiye kwamana azorinda asaza atarayivamwo. Iyi ni inshingano y'abavyeyi, ntabwo ari inshingano y'uwundi muntu uwo ari we wese. Iyi nshingano yo gutoza ntabwo ikorwa n'umukozi, nta nubwo ikorwa na nyokuru wiwe canke se n'uwundi muntu uwo ari we wese uretse umuvyeyi yamuvyaye. Iri jambo rirakomeye, dushobora kutaryumva, ariko mu gitabo kimwe fise hano bitwa Uburezi n'Imirire, page yaho ya 87 haranditse ngo kurera neza ni inshingano y'umuntu wese uzi ubwenge kandi niyobokamana. Kurera neza ni inshingano ya buri muntu wese azi ubwenge kandi akaba afise niyobokamana muri we. Hepfo haranditse ngo icerekezo nyamukuru ca buri muntu ukuze na buri muryango ni ugushiraho ingamba zigena imikurire n'imikorere y'abazamukomokaho. Umuntu wese akuze kandi afise ubwenge n'amahitamo yiwe kugena ibijanye n'igikuriro canke se n'ibitekerezo by'abazomukomokaho. Rero abavyeyi muri kutwumva, ikijanye n'uburezi ni ikintu cyo kwitabwaho, na cane ko atari ikintu cyo gukinataho, bitewe nuko uruvyiruko rw'iki gihe ugwitegereje ubona neza ko ahazoza hago atahahari. Muri kino gitabo bakomeje bandika uku gukurikira, haranditse ngo usabwa kumenyereza si ukuvuga. Abavyeyi bafise umurimo ukomeye wo kurera no kumenyereza abana babo, babatoza ivy'ubugingo buzoza budapfa. Abavyeyi bafise inshingano yo kumenyereza abana babo no kubatoza ibijanye n'ubugingo buhoraho. Hepfo haranditse ngo abagabo n'abagore benshi bibwira ko baba barangije inshingano yabo iyo bamaze kubagaburira no kwambika abana babo bato no kubaha uburezi bwo ku rugero rw'abisi. Usanga bahugiye mu mirimo yabo n'ibinezeza, ku buryo uburezi bw'abana babo batabugira ingingo nyamukuru mu mibereho yabo. Abavyeyi benshi muri kino gihe usanga bahugiranye, ugasanga umuvyeyi w'umumama avyutsa agenda, umupapa avyutsa agenda, bakagaruka mwijoro batazi n'amakuru yuko abana biriwe. Rero ibi harakaga gakomeye, kandi kurera ntabwo biherera gusa mu kugaburira abana no kubigisha no kubambika. Oya,
ahubwo uburezi ni ingingo ikomeye buri muvyeyi wese yavyaye n'abitegura kuvyara basabwa kwitaho. Hano haranditse ngo ntibashaka kumenyereza abana babo ngo itaranto zabo bazikoreshe bashakira umucunguzi wabo icubahiro. Erega Salomo ntabwo yigeze avuga ngo bwira umwana wawe inzira akwiriye kunyuramwo azorinde asaza atarayivamwo, ahubwo yavuze ati menyereza umwana inzira akwiye kunyuramwo azorinda asaza atarayivamwo. Iki nico Salomo yavuze. Wa muvyeyi utwumva aho uri hose, menyereza, toza umwana wawe indero akwiye kwamana azorinda asaza atarayivamwo. Ibi ntabwo bikorwa n'undi muntu wari we wese nkuko twabibabwiye, ahubwo bikorwa n'abavyeyi ubwabo. Na cyane cyane ko muri kino gihe cyacu, reka tuvuge bimwe mu vyononye uruvyiruko rwa kino gihe. Icambere turi buvugeho ni ibigezweho. Ibigezweho biri mu bintu vyononye uruvyiruko, na cyane cyane nk'imyambarire, ikindi naco ni mirire, ikindi naco ni nk'iminwere. Ibi navyo biri mu vyononye uruvyiruko rwa kino gihe. Ikindi twovuga cononye uruvyiruko cyane ni kijanye no kuraba ibitagira umumaro. Ubwo ni nk'amafilime, aho usanga abavyeyi benshi hagutoza abana babo ibijanye n'iyobokamana nkuko vyari biri mu gihe c'Abisirayeli. Ku bakunda gusoma igitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, mu kigo kivuze ngo amashuri y'abahanuzi, ayo mashuri ico yarabereyeho kwari ugutoza abana bo mu Bisirayeli ibijanye n'imyuga, uko bazokwitunga, ndetse bakabatoza n'ibijanye n'iyobokamana. Niyo mpamvu tuza tubona ba Daniyeli na ba Meshake barafashijwe n'ivyo bigiye iwabo bageze mu gihugu c'i Babuloni, mu gihugu c'abapagani. Niyo mpamvu no muri kino gihe abavyeyi batita inshingano yo gutoza abana babo na cane cane ivyiyobokamana baba bari kubahemukira. Muri kino gitabo twego turavuga ibijanye no kureba ibirangaza canke se za televiziyo, aho usanga umwana yirirwa kuri televiziyo ugasanga mu ntekerezo ziwe, mu bwenge bwiwe harimwo ibitagira umumaro. Muri kino gitabo citwa Twebwe n'abana bacu, ni page ya 14 mu cigwa ca kabiri, haranditse nguko abantu babayeho muri kino gihe. Muri iki gihe umuryango uri mu kaga gashishana, kandi ivyo twari dukwiye kubizirikana. Muri kino gihe imiryango myinshi iri mu kaga gashishana, kandi buri muryango wose ibi twakagombye kubizirikana. Hepfo haranditse ngo ukurikije imiterere yawo n'umwanya ubarirwamwo muri rubanda, umuryango ni ahantu hirangira kandi hagasubirwamwo ivyo abawugize baboneye mu mibanire yabo n'abandi. Umuryango wabaye inzirakarengane y'akajagari kariho muri iki gihe ca none. Ni ivy'ukuri ko buri gisekuru gicuye igihe kija kigaye ikigikurikiye, maze abakigize bakavuga ko kera mu gihe cabo ibintu vyari bimeze neza. Muri kino gihe muza mwumva aho benshi bakunze kuvuga ngo abantu barabakera, kandi uvyitegereje urabona ko abakera n'abubu ntabwo ari cyo kimwe. Abakera bavuga ati abubu bo nta kigenda, kandi nivyo. Hepfo haranditse ngo ariko imvugo nk'iyo twavuga ko yatangiye kuba iy'ukuri mu kinyejana ca 20, akajagari nibwo kabaye gikwira ahantu hose. Ubugizi bwa nabi butuma biba ngombwa ko hashigwaho itegeko rikakaye. Ivyaha by'inkuraruguma, umudendezo wo gukora ico ushaka n'ibinezeza bipfuye byatumye ikinyejana cacu gitora akayira kakiganisha kuguhenebera. Byatumye iki kinyejana cacu kinyura inzira ariko izoganisha abiki kinyejana kuguhenebera. Ikigaragara nuko uruvyiruko by'umwihariko ariko rwagezweho n'ingaruka y'imiterere y'isi ya none. Ikigaragara nuko uruvyiruko rwa none ariko rwagezweho n'izo ngaruka z'isi ya none. Impamvu nyamukuru zateje akajagari mw'isi nizi zikurikira. Icambere, kubura inyigisho z'ivyiyobokamana zitanguriye mu bwana.
kubura inyigisho z'ivyiyobokamana nk'uko Mose yatoje umuhungu we mu myaka 12 ubwo burera akabugendera imyaka yose yo kubaho kwiwe. Ibi navyo bifise akaga. Abavyeyi benshi baravyara ariko ntabwo basobanukiwe n'ingingo y'uburezi, ahubwo baravyara gusa. Abenshi hari ubwo banavyara ariko nabo ubwabo badafise uburere bushemeye bahawe n'abavyeyi babo, kuko udafise uburere ntabwo yotanga nabica adafise, kubera ko kurera nukubwira urera ngo mera nkanje. Rero abenshi batanga ico batagira. Haranditse ngo abavyeyi badafise ubutware bushikamye ndetse no gucaha. Abavyeyi benshi muri kino gihe ubutware bwabo ntabwo bushikamye, bumeze nk'ubw'umugabo bitwa Eli ntabwo yari afise gucaha canke se guhindira ivyaha kure. Eli nico yazize, ni naco abavyeyi biki gihe bazozira, aho usanga ibibi bitaha mu ngo zabo ariko bakabura imbaraga zo kubikumira. Niyo mpamvu abavyeyi muri kutwumviriza aho muri hose, igihe cyose udafise ubutware mu rugo rwawe, igihe cyose udafise guhanura no gushira ku murongo abo wavyaye, ugasanga umwana agutahira kijoro ukabona ivyo naco bitwaye, ugasanga umwana yambara uko ashatse ukabona ivyo ntaco bitwaye. Ariko reka tubabwire nivyo Eli yazize kubera ko atagucaha yarafise. Ikindi naco baranditse ngo ibisindisha canke se ibiboreza, ibinezeza bitagenzuwe birimwo nka za sinema, ibi navyo biri mu vyononye uruvyiruko. Ikindi naco kubura imyanya yo kuruhuka. Abana benshi ubu ntibakiruhuka, ubwo benshi barara ku matelefone n'amavideo bakaryama saa 8 na saa 9 z'ijoro. Ibi byose nakaga. Uruvyiruko rwanka gukora imirimo yose isaba inguvu, ibi navyo nakaga. Ubwinshi bw'ibibazo umuryango uhanganye navyo ni vyinshi bamaze kutubwira, ariko vyononye uruvyiruko rwa kino gihe. Ariko reka tubabwire abari kudutega amatwi, mu vy'ukuri hari ibintu bikomeye tumaze kubabwira, harimwo ibigezweho, harimwo abavyeyi bavyara ariko nabo badafise uburere, harimwo kuvyara ariko ukareresha, nk'uko twababwiye ko uburere bukogwa n'abavyeyi bonyene. Niyo mpamvu ndangiza iki cigwa cacu mu gitabo nari nasomye bitwa Uburezi n'imirire, hari amajambo banditsemwo akomeye cane, aho banditse ku ngingo ijanye no kuvyara ahubwo ukareresha. 127 haranditse ngo umuvyeyi w'umugore yahawe n'Imana inshingano iremereye yo kurerera mu nda, imusozi no kubicitegererezo ciganwa n'abana biwe. Ibi bisaba ubwenge butuje, buzi inshingano kandi buyifise ku mutima. Kuri ubu umurimo w'umuvyeyi wibasiwe no kuba kure y'abana. Muri kino gihe cacu umurimo w'umuvyeyi ujaniranye no kurera, ntabwo uyu murimo uza witabwaho, ahubwo abenshi bawugiye kure. Nkuko twabibabwiye yuko abenshi bavyuka bagenda bakagaruka abana babo baryamye. Ibigezweho, urushako rubi n'ubusirimu ni akaga gakomeye kuba kure y'abana, ukarererwa n'abakozi nabo batigeze baregwa, kandi ubwo umwana agomba gusa n'uwumurera. Aha birakomeye cyane, aho benshi barererwa n'abakozi kandi abo bakozi nabo ubwabo batigeze baregwa, badafise uburere buzima, aho usanga umwana ashobora kuzokura arezwe n'abakozi 5 canke se 10. Bavyeyi muri kudukurikirana, muri kutwumva aho muri hose, muzirikane ingingo y'uburezi, kuko nimba Imana yarabahaye abana, muzirikane ko mwiteguye no kuzoyisobanurira ico mwakoze ku bana yabahaye. Na cane ko muri kino gihe witegereje uruvyiruko rw'iki gihe, ubona neza ko isi yo mu minsi iri imbere uzosanga ari ngorane. Reka Imana iduhe kumva aya majambo no kuyazirikana no kuyashira ku mutima mu izina rya Yesu. Aba